uwanyuma muri baje 30 ba performance. Sasa uwanyuma unajua tunampokeaje? Wa mwisho tunampokeaje? Karibu papa, na kumvugizina anakuya amependeza sana. Karibu sana. Umeze neza papa? Umeze neza kabisa. Bakwita gute? Ni Lohani yo itungira akuhizi ni happy life. Ah, okay. Ni life. Happy life. Happy life. Yes. Happy life. Lolo. Umeze neza? Umeze neza kabisa. Iyo bantu boye koresheje he? Iye. Iyo nyine. Nayikoresheje ngaha mu Burundi. Iyo bantu boye. Ayo malogo ninde yagukoreye logo? Ije nayikoreye ndi mu artist. Uri mu artist. Yo wayicafye nyine ucurayikora. Yego. Numva wewe rero ashutungana ubwo gufata wangu. Urazi ko iyo yarihiwe nuze byose na droit d'auteur yayo. Yego. Gusa ndabikora kubera kubakunda gose. Na pembeni ntorucuruza pembeni. Oya. 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 Hindukira bane no kwishambo ko kareka. Wakoze imwe gusa. Muoneshe. Wakoze imwe gusa. Yego, iyi mfise imwe yonyene. Ama kumupira. Kumupira no wonyene na wonyene mfise nazanye no munsi. Urabona iyo logo wambaye? Ntuyimara amazi. Yego. Ndagerageza. Bagi. Sasa reka Laurent aduhe ivyo yaduteguriye uno munsi. Aririmba. Indira Laurent, indira gato, aga sound gato, aga sound gato. Iyo biti ni nimero ko. Sebo seti. Ni wewe wenyene. Uko na akili urukera biti yako ipe. Ivyo bintu nibirimu. Matege. Oye, kubera ririmba kana. Mama tradition ntabwo ijana n'amantuze yose. Yarakubise hose kupita swata. Eni mujanja ujamu. Uri tayari galo? Ego. Bagi. Laurent, bonne chance. Merci. Ewe Burundi. Uri gihugu ciza cyane. Nukuri. Uwo kurata. Burundi bwiza amavukiro yanje nzukuyaga izina ryawe nzojyandika mu ruhanga zenumire abanyamahanga baze baraba ukuntu usigaye uyagayaga bajana kuri Pierre Livingstone tuje Ngozi ku Gasaka kayi na Runyonga dushike kuri shite hajya mu ishanga ndabizi ko bazoshira amakenga njana no ku kiyaga Tanganyika maze bahibonera ukuntu haka duheze tubandanye tuzunguruka maze bibonere neza ku Burundi ari umutima wa Afrika zobajana nari koko biteye igoma naho sahandi ni mu bigo vy'iratiro kuri parike ya Rubuni ya Rusizi bashikane n'Igitega ku Kigabiro tugarukire ku Gasumo ka Mwaro. Yewe Burundi bwa Nyaburunga sinzogusiga hangoje mu mahanga n'abandi bo gusiga nzigusanga ndagutambire ririnde rirenga nihagira ushaka kuguta mu manga sinzokureka n'ukuri nzitanga kuko ni wowe wankuye kwihanga ikimoko cyaba kava amahanga. Burundi bwiza udateye amazi Burundi bwiza witatse ikirezi Burundi bwiza utagira gahonzi yewe nzovyuka umutwenzi nivuga amazina y'ubuhizi muyaga mu batakuzi uko waje umutima ukugwanya uri kure nk'ukwezi reka n'inzuzi zitemba umusalala w'amazi kandi zibereye ijisho nka Ruvubu na Rusizi ruvyironza amaragarazi ntibagiye na Mubagazi
zoberekana ya misozi myiza tatu inyoni benateza nibagiye umusozi songa songa usanganira abawusanga yewe Burundi bwa Nyaburunga sinzogusiga hangoje mu mahanga n'abandi bo gusiga nzogusanga ndagutambire lirinde lirenga nihagira ushaka kuduta mu manga sinzokureka n'ukuri nzitanga kuko ni wowe wankuye kwihanga ikimoko caba kava amahanga Burundi bwiza amavukiro yanje nzikuyaga yewe Burundi igihugu ciza canje reka ndaguhaye nguhayagize wowe wamutemba mu mata n'ubuki kandi ukarangwamo amahoro n'amahonda maze ugahanda waje waguhenda ngo aragukunda nkumva bashaka kukugunda ngo agute mu kaga gushe n'umukanda mu iteka itogwa nitora ngo atasu nabwira sinobidiranga kwa ndongogwa n'indongozi zikwiye kandi zikabikurikanya ndavuga wami nka mwezi gisabo mwambusa ntare rushatsi ntare rugamba shakle ndizeye kumwe n'intwari n'umugano tarumugano Rudoviko rwa Gasore na nyakwigendera Melchior Ndadaye Eka sino kwibagira abagabo bijunja rijambo nka nyakubahwa umukuru w'igihugu cacu kumwe n'izindi ndongozi zafatikanije mu kutiyobora mbere n'ubu bakaba kitujagima gushikana uyu munsi yewe Burundi buhiye kubwizo ndanga nyene nagiye makamba ntambirwa gasimbo mu bigibanye zigihambwe n'umusibo ngo ngere igitega bantegeza umushongo mu mukirundo wandangira intore maze ngo shiki ngozi bangorozi gwegera eka intambo zo zigutase sinozi barango nzimare gukwana nana gutumwe bumanga mayakanya rusize n'izindi kuntu wahorura raba yewe Burundi bwacu we mavukiro yanje ha kira yewe Burundi bwa Nyaburunga sinzogusiga hangoje mu mahanga n'abandi bo gusiga nzogusanga ndagutambire lirinde lirenga nihagira ushaka kuduta mu mpanga sinzokureka n'ukuri nzitanga kuko ni wowe wankuye kwihanga ikimoko caba kava amahanga Give it up please, mumwamashi please. Ameimba vizuri se. Yeah. Yadukuye hariya katu switch katuleta mukaranga duhejeje mu bintu vya papa iyo ndirimbo ni gwawe. Ego. Ni ya bien wallahi. Wallahi. Yeah, Laurent. Indirimbo warayirivye muri présélection? Ego. Niwe wakoze beat canke muri producteur? Yeah, sindi mu producteur. Wari shangaye? Mu kuyikora? Yeah, nabaye buyirondere nyene kuno yironka kugira ngo nanje nshobore guparticiper fise ukuntu no seruka mu karanga. Je nshaka kuguha contribution kuri iyo instrumental. Wari shangaye? Iyo? Iyo simaki. Nararishe 50,000. Je ngiye kuguha 25,000. Sa? Ngiye kuguha 25,000 suko. Murakoze cyane. Ibindi nabyo bonne chance. Merci beaucoup. Ego. Lina. Aha. Urisangije na wundi muntu nabonye ngaruka akora karanga kandi karakenewe. Murakoze cyane. Karakenewe kugira nyene nidutakaze akaranga kacu. Ego. Abikoze neza, text ni nziza, la fois passée twaravyumvise. Mugabo wazanye beat. Numvise ariko ari to bridge wagiye urashiramo ni twiza cyane. Murakoze. Ego. Imana iguhezagire ndibaza yuko tuza kukubona muri finale. Murakoze cyane gose. Ega uyu arisangije ari wenyene. Urumva nta muntu numwe bariko barakompeta. Esther, reka tumusimbe fizo kwanza. Esther we. Esther. We ni aye. Commentaire ya. Anakuru? Aliniambia atanitoa nje na mimi namwacha. Ikintu cya mbere gituma ndamutera intege cyane. No umuntu wa mbere arimba karanga donc yumvise ko yo nubwa mbere natuma competition yabonetse abantu barimba karanga bakaza bakavuga ati reka tu nkompete mu bandi batakaririmba ndawe ko gapasa. Ya rero jewe nabya appreciate cyane ko hari kurumenga harundi turikomera ukuntu nitwemera yuko kujya karanga dushobora kukavyaza umusaruro umuntu aririmba tradition ashobora kugira ntuzeye
so rero jewe nabikunze cyane kandi hakuniangusha mu maneno tena nabonye byo kwivuga amazina niyo hip hop yo mu Kirundi y'ikirundi rap yavuye nga kwivuga amazina yo rap yeah so wabikoze neza gose karibu kandi oya uyu ari uruhande rwiwe ahubwo n'igikombe bazorondera isanamu bayishire ku bintu by'ikirundi wala bamuhe agashimwe kiwe kuko nibo umwe gusa akora kompito wenyine for sure so isanamu meze izo abe ukuntu zo mu agashimwe kiwe ndamushira muri competition ya arakwiye agashimwe kiwe ku ruhande Bempota ashika muri final adashika muri final akwiye agashimwe kiwe ku ruhande nivyo je nosaba gusa ntuze isanamu yego cyane gose cyashitse Laura sabwe Freshi merci beaucoup sasa Jazia is 25 apate kale ka beat 25 hiyo Jazia nawe apate kale ka beat anavala bantu boy kwanza litoa wapi kwanza na hiyo ndo ameshakwambia for the love ona Jibril yeah next Jibril toka kumito yeah Laura je uzondondere uzora abukuntu ndondera gusa niwambona uzobufise chance Jembo mengo nakazi ko kwisabira ko mu designer wa band boy yaragashoboye ko kuko murabishe neti wayikunze ikugabire ayiguye sinzi ko edit yamubonye kandi iyo igu Laura sabwe mukorera umutisha kora umuti yagwaye n'urukundo yeah werekana urukundo ukunda bantu boy ni vyiza cyane imana igwezagire cyane urakoze cyane gose nawe aha akuru ya bonisha wiki mpaswa kumpatia nani yake yepe mwenyewe muri kuza music muri competition muri kuza muziki muze mushire munuze mu muhendirimbo basi indirimbo ayisohore murafise studio ndaza kugwa contact ndabicho no gufasha suko ufumu isohora nukuri kwimana ufumu isohora mugirire ase ni ngapi 100 200 c'est rien vitu kidogo fanyie tu kandi bazo biri serie merci beaucoup niko navuga biri serie yego duhejeje nganda za kuguha nimero nzogufasha kuri iyo ndirimbo nyene suko merci beaucoup tukore neza uri mu guitarista komeye cyane gose yego cyane gose mugabo ako gakemanyi kuri isanamu ni doléance ça serait mieux bamujama muri competition turiko tabagira ibi bintu afise categorie yiwe so byari byiza ko aronka kandi yarayipambani yaremera aja gukoresha beat hanze kuko yabonye ko bariko baravyumva abashefu hari inyuma barakoze uzo murondere yego uramaze kuja muri studio yego ndamaze kuja urafise indirimbo ziwawe urazifise kuri YouTube yawe yitwa gute yitwa Niyoro Art gusa irashafise ingorane sindayikosora okay ubu bazogende agufashe natwe tuzogufasha mu bintu bya promotion murakoze cyane gose sawa yego muheza gigwe nawe uheza commentaire wazumvise mambo hayo ni address ine me yajubaye ndabugendana Gitega ayitoka Gitega muzo mugirire vuba agatike essence no yani problemology oya byose tuzobigufashamwo murakoze cyane gose contact suko yego ntugire ikibazo Roy Gramercy oya bazo gufasha bya studio yego promotioni bantu boy murakoze gose sasa umufa w'imbwebwe
Nyogo gishushe. Komera. Yego. Avugira ngo twe tugiye taje tuvuze. Tuzogufasha gupartager niba gupromoting. Murakoze. Yego, murakoze. Yeah. Yitwa Happy Life. Happy Life. Bonne chance papa. Merci beaucoup. Impanuro uzigendereko uzomurondere andi mwag niwaheza kugasohora uzoca umurondera Fizo azoca agukunda. Murakoze. Yego. Félicitations papa. Merci Bonne beaucoup. chance kandi. Merci beaucoup. Okay, reka tuje muri dusenga abaheza competition uno munsi.